reka mu gutangura mperi wanyu Leonidas Hatungimana mweruka ngaha muti ntiturindire ivyo gutwara kuri president Ndayishimiye muti ntavyo ashoboye mutirindira mu minsi iri imbere mwirabira akajagari ariko muti mwifuza ko yobatangaza agakora ibihushanye bega nivyo mwari mumwizeye ko nivyo mwabonye uko mwari muvyiteze niko vyagenze canke yarabahinduriye nk'uko mwabivuga? Urakoze. N'ikibazo gikomeye cyane kirekire ariko nibaza ko bijya navuze abogira icyo babivuze ko bo barabarundi bagiye barakurikirana mbega bo babiraze botangiye ihenyisho bobona koko Ndayishimiye ategeka nyine afise umurongo wo gutegeka ukurikizwa canke aravuga bigasigaraho bimwe akavuga hagacakorwa ibinyuranye nibyo nise nk'akajagari ko kutamenya neza mbega ubutegetsi ni giki buri mu minwe yande bukorwa gute aho niho nari mfitiye ubwoba kandi ubwoba bwanje nukuri ntiburahera kandi simvuze ngo bwariyongereye buracari hahandi ndacafise ubwoba ndabona akajagari karacarimwo sinzi ariko ndizera yuko gashobora guhera igihe Imana yokora ibitangaza. Uburoyo mufatirako muvuga ati aka kajagari kariho n'ubu reka naho umuntu yovuga n'ibintu bingahe nka 2-3 gusa mwe murabe gusa umukuru w'igihugu ahagurukije abagumyabanga akagahagurutsa abamenyesha amakuru agahagurutsa abanyagihugu bose bakaza kwitabira igikorane mu gikorane cy'ijambo ry'Imana agaca avaho yemeye atangaje ko abategetsi bagiye kumenyesha ubutunzi bwabo bafite kandi ibyo bikaba byanditswe mu ibwirizwa shingiro no mu mategeko agenga igihugu aba yarahiriye gukurikiza ariko haciye kabiri agatavuga ngo bya bindi ntabyo tuzokora unasanze arakabanga ako kabanga yagasanzeho ryari cyangwa no kubera abo bari kumwe bamaze kuba novuga ibihangange mu kwiba ibihangange mu karenganyo baramuremereye aca aterera ngaho ijambo yari yavuze icyo ni ikintu kimwe ngira ngo abantu bose badashobora kwibagira ibindi muraza kunyongerera ntanza ku karero gusa kuko kabanje kwegeranya abamenyesha amakuru n'abarundi n'Imana imbere y'umugambi imbere y'Imana imbere y'abarundi ukavuga icyo kintu bukeye ugaca uvuga ngo wasanze ari banga kandi atari amategeko y'igihugu agutegeka gukora ibyo nyine. Murakoze Pacifique Ninahazo nivyo ntimuri umunyapolitike muri mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike kandi umwitwarariko w'abarundi mwebwe murawuzi murawubona mu ntango muri abari bafise icizere ko president Ndayishimiye ashobora guhindura ibintu avuga ngo mwavuga muti nta madosiye menshi tumuzimwo mabi cane avugwamwo inyuma y'amezi 9 mweho muracahagaze hahandi canke aracari kare kumbure? Oya no kuri ubu nta muntu yovuga ngo haracari kare mu bihugu ho bimwe biteye imbere mu intwaro nshasha burya bayirabira ku minsi 100 ya mbere mu minsi 100 uba wabonye intwaro iri kwiratumbera igizoha bikora igishira imbere igishaka gushikako ariko waciye amezi 9 nta kintu tubona na kimwe ubona neza iyi ntwaro itumbereye ishaka gukora wenyine namwumvirije Evariste Ndayishimiye ejo bundi kuri radio Isanganiro baramubaza ati none mu mezi 9 aheze ubona waranguye iki ubona wishimiye iki wovuga uti je ndakishimiye nashoboye kugishikako burya inyishu yibona itomoye kurusha izo twese twotanga wenyine yishuye ati buriya aya mezi 9 ndayamaze meze nk'umuntu ariko atondeka abasirikare ku rugamba
urumva we nyine avuga ati ntacyo ndakora maze amezi 9 ntondeka ndaba ko notondeka abantu ku rugamba. Urugamba rw'iki, urugamba rumeze gute, ntunarumenya. Imvugo y'ibigumi ivuga ibintu by'igisirikare byinshi, amavuga ibintu by'amabatayon, amavuga ibintu umva ibintu bya ofisiye bagiye kurongora abandi mu ngwano. Ukabura neza uwo mukuru w'igihugu iyo ariko arava n'iyo ariko araja, wumva ariko aravuga umenga ariko atera inkuru, wumva umenga n'ibiyago by'abagenzi, ukabura neza uwo muntu iyo ariko araja. Igihe rero twigira kuvuga tuti kuba hatowe Evariste Ndayishimiye, twabona ko ari umuntu wo mu murongo nyene bwite wabo twabona bavugwa cyane mu by'ubusuma, bavugwa cyane mu madosiye dufise y'ubwicanyi. Naho nakongeye ko n'ico gihe nk'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari arongoye imbonerakure nazo zavuga mu mabi atari make. Mugabo kujya usanga nk'idosiye twatohoje ko usanga havugamwo naka ko ari we yatumye umuntu afatwa akabugwa irengero, izina ryo kwa Evariste Ndayishimiye ntibyaza cyane mu madosiye dufise. Hanyuma kandi akaba umuntu mu bihe by'intambara yahora arungikwa iyo hageze ibiganiro. Turavye rero ko intwaro ya Perezida Nkurunziza yari yagenze, ukaraba igihugu cyatatanye, abarundi bahunze, igihugu menga kigabuyemo kabiri, igihugu c'abadede n'igihugu c'abatemeye ikiringo cya gatatu. Twagira tuti kumbure uyu muntu yari azi kuvugana n'abantu, intwaro yiwe yotuma abo umuntu avugana n'abandi. Kumbura uyu muntu atabonetse cyane mu busuma, intwaro yiwe yoshobora kuba kurwanya ubusuma. Kumbura uyu muntu atabonetse cyane, izina ryiwe ritaza cyane mu byo kwica abantu, intwaro yiwe yozihagarika bimwe byo kwica. Amezi 9 araheze ntaco tubona cyahindutse. Dufate nko mwisekeza ndondeza, abantu barazi ko twe dukunze gukora ku bijyanye n'abafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ntidutanga twebwe cyane ibitigiri, tugenda dukora kuri dosiye imwe, tutuye umuntu yafashwe uku, yafashwe n'abanaka, amakuru ya nyuma dufite yo bagiye aha, ntituzi cyakurikiye. Turavye rero bene abo turondera gutyo, dufate mu kiringo cy'umwaka hagati y'itariki imwe y'ukwezi kwa mbere n'itariki 18 z'ukwa gatandatu mu 2020. Twebwe abo twaharuye tugakurikirana neza, naho usanga niwo bikiza, ariko abo twari twakoze ku ico gihe twarabona abarundi bashika 200 twerekana inzego zabafashe z'igihugu cyane cyane mu iperereza, mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Tuciye dufata kuva ku igenekerezo rya 18 ruheshi mu 2020 Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Tuce dufata andi mezi 6 gushika itariki 18 z'ukwa mbere mu 2021. Naho nyene duharura abantu barenga 200, naho nyene dukurikirana kwa kundi tukavuga urwego rwabafashe, tukavuga ati yafashwe na naka, guhera ico gihe ntarasubira kuboneka. Uzumva ibyo biharuro byonyene birerekana ko imbere ya Ndayishimiye n'inyuma ya Ndayishimiye hasa ku bibazo bijyanye n'agateka ka zina muntu, kunyuruza abantu, kwica abantu ntihagire igikurikira, kwica abantu ibyaha bikomeye biba leta ikinumira ukamengo nta na kimwe cyabaye. Ibyo bimeze uko byari bimeze kuri Nkurunziza, bibandanya kwa kundi nyene. Ugiye kuri icyo kibazo kijyanye n'iby'ubusuma, Hatungimana arakivuze neza cyane. Ndayishimiye aratanze icyizere mu kwezi k'8 hari ibuye, avuga ko abivuze imbere y'abarundi, abivuze n'imbere y'Imana, ko mu ndwi 2 gusa abategetsi bazoba berekanye amatungo bafise imbere y'uko bagenwa mu nzego, kandi ibyo mvuga ko atari ugushaka kwiba ari itegeko ribivuga iby'igashingiro, ariko nta n'ukwezi kwahakiye we nyene arahagarika ico yari yavuze. Mu nyuma agenda aravuga ibindi byo kurwanya ibyo by'ibiturire. Dufata akarero gatoyi, ikibazo bamuhagije aho kwisanganiro, bamuhagije ati mbega ubu wo kuzanira amazina y'abasuma y'abantu bibye amatungo y'igihugu, mbega boca bafatwa hamwe umuntu yobikuzanira? We yishuye ngo ibyabaye imbere y'uko afata ubutegetsi ntabibazwa, ngo ibyo ni kuzobishyira mu mugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Ariko ndabibutse icyo yari yavuze imbere mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza.
Petero Nkurunziza yashyizeho umugwi udasanzwe. Uwo mugwi wari uwo kumurabira abasuma, abantu biri igihugu muri ujya mwanya wa nyuma. Yavuga ati mu mpera z'ubutegetsi abantu benshi usanga bariko barasahura aho bari kuko batazi ko bazobandanya mu butegetsi bukurikira. Ashyiraho umugwi yavuga ko uca umuha raporo imbere y'uko uwundi aza, hanyuma ibyo bintu agende abihanye. Ariko ntibyagenze uko yabyibagije kuko yaciye apfa imbere y'uko ikiringo gihera. Evariste Ndayishimiye agarutse, we nyine yaravuze ko uwo mugwi wamuhaye raporo, we nyine yaravuze ko abo bantu bibye abazi kandi bazohanwa. Ariko mu kiganiro yatanze ejo bundi mu isanganiro, urumva avuga ati bimwe byose navuze ntacyo bivuze, ubu ndoraba ibyaho nahereye, iby'imbere nimuze mu mbaze, ibyo ntibindaba. Byaba bisigura iki? Byaba bisigura ko abantu b'abasuma bakomeye bari kumwe adashobora kubakora ko, bisigura ko yasanze hajya hafi yiwe bya bihangange biri muri ibyo bisuma, none adashobora kubyubahuka. Kumwe ubwa mbere yavuze icya mbere bakamusubizamwo, niko n'uyu munsi ubona byagenze. Byerekana ko Evariste Ndayishimiye umengo nta n'ubutegetsi afise uravye inyifato z'uko ziko ziragenda. Ingingo yose afata umenga irafise umuntu aca yivuguruza. Murakoze cyane. Leonidas Hatungimana, mwari mwabivuze muti kumaraba ko yoba afise ubutegetsi. Mu majambo y'umukuru w'igihugu urumva umenga akoresha imvugo yo kwidoga, kandi umenga abo yidogera ntibari kure yiwe, naho kumbure bamubajije abiha iyindi siguro. Mbega urwego rw'umukuru w'igihugu widoga, abantu hamwe bakavuga ko ubutegetsi buri ahandi kubera perezida yidoga, bashikuza cyane perezida Ndayishimiye birashoboka ko atabutegetsi bukwiye afise nk'uko binugwanugwa. Mwari mwagacishijemo gatoya. Urakoze. No hava nsanga ndiko ndamugovyora. Perezida Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu. Ni umukuru w'igihugu pe importe uko yahaje, yarahashitse, niwe abibazwa byose, kandi arabifitiye ububasha bwose. Ni ukuvuga nta wundi iruhande amurusha ububasha, bwaba bwahabwa n'amategeko, bwaba bwahabwa n'abanyagihugu muri rusange. Ikibazo afise ni muri we. Mbega muri we koko arafise ubutegetsi muri we? Muri Ndayishimiye icyo je nasomyemwo umwanya twabanye, Ndayishimiye akozwe mu bintu bibiri muri we. Icya mbere ni iciza, icyo nzoguma ndakivuga gushika umunsi yampinduriye. Muri we Ndayishimiye harimo iciza, harimo ibintu byiza, ariko ibyo bintu byiza nta kamoteri bifise kabisunika ngo bigire, ngo bikore bikogwe. Hanyuma ikindi cya kabiri kiri muri Ndayishimiye ni ubwoba. Ubwo bwoba rero bwo bufise urumoteri bukomeye, ruguma ruriko rudidima. Ni ukuvuga igihe ibyiza bimeze nk'ibiriko biradudubiza, hanyuma bikamera nk'uko umengo bibaye byinshi, kubera bwa bwoba ataho bwagiye, niho uca wumva aho kubahuka gukora iciza aca avuga amajambo menshi, agaca yidoga nk'uko umengo hari umubujije gukora ibyo byiza. Kumva bibujijwe n'iki? Abibujijwe n'ubwo bwoba buri muri we. Naho rero numva mumuha ukuri, mvuga none hari udatinya ingwe gaye bijya bikoko igari ibintu ngira biteye ubwoba. Uko nta kuri no muha kwiki. Nico navuze, usanzwe wiyizi, uzi kuri umunyabwoba hariho amabanga udafata. Uzi kuri umunyabwoba nturongora abasirikare baja kugwana, naho nyine bumva guma avuga ngo amabatayo ibiki n'ibiki. Je naratwaye ibatayo, naranamutwaye atwara ikompanyi mw'ibatayo, turazinanye. Abonye Pacifique yavyanditse. Ivyo rero byo kwama ariko aravuga mu ntuzeye mu majambo, avuga igisirikare, avuga gutwara amabatayo, avuga
gupanga ingabo ni bwa bwoba ni bwa bwoba ni bya byiza biba biri muri we byabaye byinshi mugabo ubwoba bukaba agaca yihisha muri ayo majambo nk'uko umengo ariko atsinda ubwoba ahubwo nagira nsabe Vitale nshimira Imana ari ikiganiro akantu yaguma ariko aravuga ngira azokumviriza kino kiganiro namutelefona ndamubwire ari akantu yaguma avuga ngo tsinda ubwoba mugabo icyo gihe yavuga abanyagihugu batsinda ubwoba kugira bagwane n'ubutegetsi uba ako kantu yo karondera kuba perezida bagiye baratsinda ubwoba ngira ngo byofasha ndayishimiye ukuri nta handi ndayishimiye agwaye ataraho ahandi nimba ari ubwoba ndemanwa nimba ari iki ibyo biramuraba muri icyo gihe rero jewe ndi bumucira urubanza mugabo ubwoba muri we nibwo bumucira urubanza kandi abarundi bariko baramubona nicyo gituma navuga nti jewe ndafise ubwoba ko igihugu kizoja mu kajagari burya nicyo yari atandukaniye ko na Nkurunziza burya novuga uko nabonye iminsi ya nyuma ko na jewe nagenda mumenya buke buke burya nta bwoba yari afise byinshi gusa yari afise amayeri menshi ariko burya yarigiriye reka tureke kumugira ko komantere ndabyiza ntaco bimaze reka tugire komantere ku buhari nawe nyene ntawe tumaze murakoze Pacifique Ninahazo umwe mu bashikiranganje ba leta yandishimiye yaratanze isiguro ya leta mvyeyi na leta nkozi nibaza ko mwebwe kubwanyu yaramwiyatse akavugira hejuru ivyo abandi bavugira mu ntamatama canke yarashatse gutomora ko kugira ukuri kumenyekana je numvirije ivyo umushikiranganje Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yavuze bisa nuko umengo yariko aratubwira aterega burya n'ibyo mubandanya mwitega ibyo mwitega kuri uyu muntu muribesha ntimuzi ubutegetsi iyo buri bavuga ati hariho leta mvyeyi ati iyo leta mvyeyi iserukira amategeko yose y'igihugu ati iyo leta mvyeyi ihagararira igihugu mu makungu ati ariko hariho leta nkozi ati iyo rero niyikora niyishyira mu ngiro y'amategeko uca wumva uri kuraraba ingene ibintu bikorwa ubona ku ruhande rumwe umwe avuga ibintu bikwiriye kuba uwo ni umukuru w'igihugu ukabona ku rundi ruhande abakora ibintu bitumvikana bitandukanye na bimwe byari bibereye kuba bobo bataba bariko baraboneka iyo babikorera we akaca agira ati urongoye leta nkozi ni generale Bunyoni nayo urongoye leta mvyeyi ni generale Ndayishimiye ibi bintu ubwa mbere bwo womenga birimo agasuzuguro k'umushikiranganje yubahuka kuvuga ikintu nk'icyo akaboneka nk'utandukanije ubutegetsi kandi ubutegetsi bwose buri mu minwe y'umukuru w'igihugu uko ibyigwa shingiro ririmo ubutegetsi ni bwose k'umushikiranganje yashobora kubahuka akavuga ikintu nk'icyo bukeye ntaronke gasopo bukeye ntakugwe akamaramaza gitera kijya hahandi mbega koko turafise umukuru w'igihugu canke ni igishusho kiri ngaho hakaba abakora ibyo bashatse iki ni ikibazo gikomeye cyane rero jewe mbandanya hahandi cyane cyane ngumanza ku byo tubona ku rubuga bigenda biboneka ufatiye kuri iyo shusho ubu hariho ibara rikomeye ku gihugu hari ibara je sinzi ko n'abandi barundi bose ariko barabibona ingene tubona umwana w'imyaka 18 yarayakwize 19 agenda mu munyororo igihugu cyose gisemerera tukabona uwo handiko bwa Kristo Kaneza akitsiga umugabo wagenda kuraba abajanywe ngo bishe umugabo ngo baravyiyemerera ico ni ikintu gikomeye burya abantu batandukanye bashimika ko bajya babiri bonyene bazanywe ababazi bose batubwira ko ari abakozi b'iperereza bose uko ari babiri barabazanye bariyemerera ko bishe umugabo wiwe bajya no mu butungane bonyine bakibwira bati yamara uyu mukenyezi twebwe nawe tuzi ni ukuri ibi bintu sibyo
bariko barabazwa ukabona umwe aja aratowe n'imodoka y'iperereza iramutwaye bakagenda bakamukubita bakamugarukana kumbura ategeka icyo avuga yagaruka hahandi ati emwe ni ukuri jyewe umukenyezi ntawe nigeze mbona ntacyo yantumye. Uwo mwana w'iyo myaka 18 ngo niwe yiyiciye umugabo bari bamaranye amezi 3 gusa bubatse, akaja mu butungane, hanyuma bamwe bagashobora gushikira umupfasoni w'umukuru w'igihugu we nyine akabyumviriza kumva birababaza ibyo bintu, bagategeka ko uwo mukenyezi yorekugwa. Umushikiranganji w'ubutungane we nyine akitangira itegeko ku bacamanza batuye umukenyezi mu murekura azaburane yidegembya. Umushikiriza amanza yitwa ko ari we yari kumwagiriza akabe ari we yandika uruhushya rumurekura akarutwara kuri prison ku mpimba. Ahageze umukuru w'impimba nawe nyine akaba ariko arakora ibikorwa bijyanye no kumurekura, hajya agira asohoke bakaza babona haje uwutwara iperereza mu gihugu hagati umwe Museremu ngo ibyo bihagarike birengaho. Museremu n'umupolisi ari munsi ya porokirere, mugabo niwe aje kubwira porokirere guhagarika, agahagarika ingingo yafashwe n'abacamanza. Umuntu yatera yibaza iki gihugu kiri ibiki? Igihugu wumva ku mutwe iyo byavuye bose bavuze bati uyu mukenyezi nasohoke, ku rundi ruhande ukabona uwo mwiperereza akaza ivuze ko agumayo kandi mukabirenga ko mujye mumenye iyo muja. Ibi bintu mwumva ari biki? Twagerageza gutohoza ibintu biri nko muri iyo dosiye, ntituragera kubishyira ahabona byose ibyo dufise, ariko ibintu dufite byegereza rwose ko uyu mugabo yishwe n'iperereza ryo nyene, iperereza rifite ibyo byamwagiriza bijyanye n'indege ivugwa yatwaye ubutare ivuye i Goma, yoba yahagaze mu gihugu cy'u Rwanda, yari mu butare buvugwa ari ubw'ibihangange bimwe bimwe mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amazina mu minsi iri imbere hazogera igihe tuyashyire ahabona, twerekana ibintu biriko biraba muri iyo dosiye. Ukumva ababuza mbere ko asohoka bashobora kuba bari mu bakoze mu igandagurwa ry'uwo muntu. Uyu munsi uyu mukenyezi akaba mu munyororo, bakamubuza konsa umwana w'amezi 4, bakamubuza ko asubira kumubona. Mu gihugu hari uwitwa ngo leta mvyeyi, ukasiga bibaza none ya leta mvyeyi bavuga n'igiki? Leta mvyeyi itumva umuvyeyi ko ategereza konsa umwana, leta mvyeyi iboha umwana akaja mu nyororo ku karenganyo abantu bose babona bariko barasemerera. Iyo leta mvyeyi ni nyabaki? Ya leta nkozi rero nimba ari ikora urumva ni ikivuga iti fata gumizaho, iyo leta nkozi iri hejuru ya leta mvyeyi. Kimwe warumbagije birateye ubwoba kumva umushikiranganji we ukavuga ibintu nk'ibyo. Twarabiba iba ku rubuga hoho ukabona ihindutse leta y'ubusimbira hamwe, umwe ategeka ibyo ashaka uwundi ashobora gutegeka ibyo agombye. Murakoze cyane. Ikiganiro ni Ugoniki, abatumire ni babiri. Ndeka mbanze mbwire bagira ico bavuga ati mbega ko muhamagara abantu bavuga rumwe ari abatesha amanota leta bonyene. Nagira ndababwire ko abo muri leta tubarondera ariko ntibashima kuvugira kuri aya maradiyo, niko bimeze, si amakosa yacu. Ariko kumbura ukaba wifuza kugira ico utereye canke kubaza, kumbure mu kanya gato urashobora gucisha kuri izi nimero. Ugoniki biroroshe, hamagara ubunyene kuri 1-855 4 ubusa ubusa 2 4 7 8. Leonidas Hatungimana, kuri iki kumbure ega ngaha harimwo inyishu ya President Ndayishimiye ko yakishizeho leta mvyeyi agashiraho na leta nkozi. Ni kuri bwa bushobozi bw'iwazi nawe narazi aho baho ko mubibona. ikibazo gica kiza none uriko uratora abagufasha. Mugani we nuko hagera ikindi gihe ukumva ariko araganya ngo reka ngo munsi yanjye ngo ntaba ariho bamfasha kandi ari wabagena. None wewe woshobora mu gutora abagufasha woca utora abatagufasha ko wumva. Nakubwiye ikibazo ni ko mubizi neza hagiye yarabatoye koko, ndazi ko mubizi. Nukuri yarabatoye no kubwira reka dufate nk'abari munsi yiwe neza. Hariho ni Bunyoni umushikiranganje wa mbere, hariho umukuru w'inama nshingamateka
Gerard bakazira ndasubiramwo hariho na ntuzeye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuko hajya nawe ndi kuri iyo referiye nawe ni umutegetsi hakabaho na Sinzohagera Emmanuel umukuru w'inama nkenguzamateka by'ukuri uraze nk'ingene Bunyoni yashizweho Bunyoni ubuca ashigwaho umukuru w'igihugu ndayishimiye murumva ingene mvuga ubu mvuga umukuru w'igihugu ndayishimiye n'umukuru w'igihugu kandi narigira ndabasabe mwese ivyo kintu mugume mukivuga n'umukuru w'igihugu ntimumugobyore ngo mumukure muri ayo mabanga kugeza we nyine ayikuyemo cyangwa kugeza hariho abandi bayamukuyemo ni ukuvuga irandose la responsabilité y'umukuru w'igihugu aro icyo gihe yarahamagaye intwazangabo nkuru bamwe bita abajenero bahoze muri CNDD-FDD bakuru hanyuma mugabo kiretse Bunyoni ntiyamuhamagaye arababwira ati jewe ngira ngene Bunyoni kuba umushikiranganje wa mbere abo bajenero baramwangiye baravuga ati nyakubahwa nyene icyubahiro ntugerageze urazi ibi nibi reka aca babwira ngo urabona ngo nari nazemereye ngo umukuru w'igihugu ngo Nkurunziza baca bamubwira ati none ko Nkurunziza yapfuye ntazobikwishuza ngo yanyene ngo yaba yarakiriho ngo nopfumye ngenda kumubwira ko mwajyana ngo none urumva ko atakiriho ngo sinomuhemukira n'ukuri ni ukuvuga niwe yagenye ntuzeye Bunyoni abandi bariko baramubwira ati oya ni ukuvuga nta bantu iruhande bamuteye ubwoba ngo nagene Bunyoni ndasubiramwo nawe ujya mukuru w'inama nkenguzamateka nawe nyene yaje muri urwo rukirikirane rw'ivyo bari baganiriye na Petero Nkurunziza yari yamaze kwigira none ngaho mwumva ari nde yagenye abamufasha si ndayishimiye nyene ko havuga yuko badacana batumvikana abo bagabo babiri bumvikana batumvikana ni mbere urumva ko mpereze ko nuko bukeye yahavuye ahamagara Bunyoni aramubwira ati twiyumviriye dusanga ni wowe umushikiranganje wa mbere Bunyoni aca aravuga ati ndashimye kuba mwanyizeye mugabo umwe muri babajenero biramwanka mu nda atavugira ngaho nyine avuga ati aho nyene Bunyoni uremeye aterega nagira ngo ucuvuga ko ayo mabanga utayakwiye aho hose ngira nukukwereka ivyo rero ndiko ndabivuga si ibintu by'ibihuha ni ibintu tuba dukurikirana hariya nyene indani nawe kubesha ni cerekana ko Bunyoni bande bagenywe no gushaka kwa Ndayishimiye ntabwo ari ivyo yategetswe abantu rero bakimenye no kuvuga rero byose mu byumve biri ku gatwe Ndayishimiye Pacifique Ninahazo kuri ibi mwari mwagicishemwo kuri ibijanye n'ubutungane President Ndayishimiye bamubajije igituma itegeko ritanga ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku banyororo yega yavuze ko bajya banyororo bariko baronswa inyigisho mbere ngo nawe nyene hamwe yoronka akanya ngo kamukundi yazoja kubaronsa inyigisho imbere yuko basubira mu buzima busanzwe ati kubera biramaze kugaragara ko inkozi z'ikibi iyo zirekuwe ziheza zigasubira muri bya bindi bitahura gute nukuri ibintu byabaye nko kuri iri tegeko rijyanye no kurekura abapfunzwe ni ibintu kandi biteye isoni ubwa mbere bwobwo tubanze duhere kubo yavuze ko agiye kurekura itegeko uko ryanditse biraboneka ko hari imigwi y'abarundi bidashaka ko bava mu munyororo abo ubundi iyo ubutegetsi buhindutse nibo izindi ntwaro zose iyo zihindutse zirekura abo bita abanyapolitike hari ibyaha bigiye uyu munsi ni ibyaha usanga bita ngo atteinte à la sécurité intérieure de l'État guhungabanya umutekano w'igihugu
ni ibyaha usanga bita ngo detention illégale d'arme, aho usanga umuntu bashobora no kumuzanira ibigwanisho muhiriwe bakamufata bavuga ngo arabitunze ari wabizanye. Bene ibyo byaha biri mu bya mbere yaciye akuramwo ati aba ntibashobora kurekurwa. Ubundi umuntu ahinduye ubutegetsi, ikintu cya mbere kiza n'icyizere, aho yerekanira ko ubutegetsi bwahindutse abanza gusohora abo nyene, kuko we ntacyo baba barapfuye. Ubutegetsi buhavuye niwe bavuga kumura, ariko uwuzi agira ati reka nzane ihumure mu gihugu abantu basubire bahuze, tugeze aho bumva bo arabakuyemwo. N'abo avuze ngo aremeye gusohora abantu avuga bashikira 500 birenga n'amajana 200 birenga, abo nabo itegeko rirasohotse kuva kera. Ubundi umukuru w'igihugu avuze ati aba bantu bari kuri ibi byaha bararekuwe, bukeye baca barekurwa. Kandi n'igihe bivuzwe mu mabohero harakozwe amwe barakoze intonde z'abarekurwa, baritegura. Mu za Gitega twarumvise ingene hari abanyororo bari bamaze no kugurisha ibintu bahora bakoresha bazi ko buca bataha. I Muramvya bari biteguye, ariko rero cyagiye kuboneka ni Muramvya batubwiye ko basanze harimwo n'abakoze imyiyerekano batari bake mu 2015, barabona ko bagiye kurekurwa. Ivyo rero bimaze kuboneka niho baje babona umushikiranganje w'ubutungane aza mu gatondo ka kare avuga ati bamwe bari biteguriye gutaha uyu munsi, banza muhagarare, hari ivyo duteza gukosora muri iryo tegeko. Bamwe mu banyororo nk'ibubanza batubwiye bati tweho ngaha umwe ageze iperereza mu gihugu hagati wa Museremu niwe naho umuntu yoba ari mu barekurwa avuga ati uyu ntashobora kurekurwa naho itegeko ryari kuba ryamurekuye. Murumva ko mu mwanya wa mbere ikiboneka ni uko amaze kuvuga abarekurwa, hariho ahandi hantu byaciye baravuga bati ibintu ntibishoboka, reka tubisubiremwo. Kandi n'uwo mushikiranganje aho yaca yavuga ngo hari ibyo dutegerezwa gukosora. Ibyo by'inyigisho byagiye kuza inyuma kugira ngo asigure ingene ingingo yiwe itagiye mu ngiro. Nayo ubundi ikintu nyamukuru cyatumye bwa mbere badataha nico cyuko hariho abo yararekuye, hariho abandi mu butegetsi bwiwe cyane cyane mu iperereza bavuga bati abantu tukwemerera kubarekura. Umva iryo ku bwanje iryo nibara ko ingingo y'umukuru w'igihugu yamaze gufatwa isubizwa inyuma gutyo, mbere bigakorwa n'umushikiranganje ari munsi. Ubundi umukuru w'igihugu abaye yihenze ni nawe yari kubyivugira ati ya ngingo nihenze nimubanze mubangire.